umfashe kandi ufashe n'abandi bose bafise isengesho nk'iryo mfise. Salomo ngo araraho, hama mwijoro Imana iramugendera. Haleluya, haleluya. Mwijoro Imana iramugendera, kubera Imana inezerejwe n'inyifato ya Salomo. Wahama ngo iramubaza ngo Salomo, ko wari wakoze kugumye hano none wifuza hari ikindi kintu utegereje wifuza ko nogu? Bakunzi ba Holy Canaan TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Uri Imana ikunda abantu bayo, kuko iminsi yose bamudutegurira ameze imbere y'abasi bacu. Ivyo byose bitewe n'urukundo dukunda, ubitewe n'imbabazi nyinshi ufitiye abana bawe. Naka kanya Mwami Imana ndasenga nisengera, ngura abana bawe Mwami dusagaje imbere yawe. Hari ivyo tukwifuzako, kandi ivyo byose ndabizi neza ko ari umugambi mwiza dufitiye, kuko yifuza twese kutugirira neza Mwami. Uduhezagire, tugirire neza twese Mwami, tubone ikiganza cawe ciza kidukorera ivyo tugusaba uko bukeye nuko bwije. Urakoze, icubahiro cyose kikigarukire, ni mwizina ryawe ryera nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ni waba ukunda gutebana n'Imana bizoguha n'umugisha utayisabye. Haleluya. Ni waba uri umuntu ukunda ivy'Imana, ukunda kubana nayo, nukuri izoguhezagira nawe utangare. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bami ba mbere, dusome igice cya 3, hama duhere ku murongo w'9 dushikane ku murongo w'14. None rero je umusavyi wawe numva umutima w'ubwenge, shobora gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'iciza. None ninde yoshobora gucira imanza iri hanga ryawe rihambaye? Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye ivyo. Nuko Imana iramubarira iti, ivyo ko ari vyo usavye, ukaba udasavye kuramba canke ngo usabe ko abansi bawe bapfa, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza. Nuko ndakugiriye nk'uko usavye. Ehe, ndaguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura, ku buryo atanumwe muhwanye mu bagutanguriye canke mu bazoguherukira. Kandi ndaguhaye n'ico utasavye, ndaguhaye ubutunzi n'icubahiro, bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje, ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje, nk'uko so Dawidi yabigenjeje, nzoguha kuramba. Amen. Murumva Salomo ngo uyu munsi ngo aragenda ku musozi, batangira kwimaza, atanga ibimazi vy'inka nyinshi, atanga ibimazi ngo Imana mwijuru iranezerwa. Ariko aravuga ngo sinshobora kuva imbere yayo atacimbwiye. Haleluya. Sinshobora kuva imbere y'Imana yanje atacimbwiye. Ngo aguma ku gicaniro c'Uhoraho, ngo mwijoro aryamye Imana iramugendera. Haleluya. Muntu w'Imana, ndakwinginze wige gutebana n'Imana, wige guteba muri presence y'Imana. Mana, iri sengesho nanje ndiko ndagisengera. Mana fasha, kuko kenshi muze murabe turakunda kuvuga, turakunda kugira Imana, turakunda gusaba Imana, ariko ntiturindira ngo twumve natwe icyo Imana itwishura ku byo twakoze. Ibi nanje ndiko ndasaba Imana ngo ibishoboze.
Mana shoboza kumva ijwi ryawe, shoboza gutebana nawe, shoboza kurindira ntariko ndavuga, kuko kenshi dutebana n'Imana tuvuga ariko ntidutebana n'Imana twumviriza. Haleluya, haleluya. Umuntu ageze ku rugo rugezo abantu b'Imana nukuri n'umuhigwe, n'umuhigwe, kuko Imana haragira ngo ivuge igasanga twagiye ikatubura, ikatubura, nanje irambura. Ariko Mana ndakwinginze umfashe, kandi ufashe n'abandi bose bafise isengesho nk'iryo mfise. Salomo ngo araraho, hama mwijoro Imana iramugendera. Haleluya, haleluya. Mwijoro Imana iramugendera, kubera Imana inezerejwe n'inyifato ya Salomo. Wahama ngo iramubaza ngo Salomo, ko wari wakoze kugumye hano none wifuza ikari ikindi kintu utegereje wifuza ko nogu? Salomo aravuga ati Mana ndakeneye ubwenge. Haleluya, haleluya. Ngo none rero jewe umusavyi wawe ngo nompa umutima w'ubwenge. Umutima w'ubwenge ni umutima udasanzwe, umutima udasanzwe uzi guhishurirwa ikiri mu mutima w'Imana, mushobore gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'iciza. Urumva aramusaba ati urumva reka aka gace kaho kabe none ninde ngo yoshobora gucira imanza iri hanga ryawe rihambaye? Aravuga ati ndi muto, ushize imbere igikorwa gikomeye, kugira ngo nze ndagikore neza mu bwizigirwa ndakeneye ubwenge bwawe. Mbega wowe isengesho ryawe muri position urimwo ufise isengesho irihe? Mbega wewe ufise isengesho irihe? Usengera urugo rwawe, usengera akazi ukora, usenga ndazi aho uri hose ufise irihe sengesho? Mbega urabwira Imana uti Imana mfasha akazi nza gukora uyu munsi ndagakore ku bw'icubahiro cawe? Imana ndagusabye mfashe kurera ku bw'icubahiro cawe. Imana ndagusabye kubaka ku bw'icubahiro cawe. Ndagusabye kurongora ubwo kunshize imbere ku bw'icubahiro cawe. Salomo aravuga ati ntavyo noshobora, ariko ndashaka umutima w'ubwenge utuma ndoranya ibintu neza. Haleluya, haleluya. Wumvise ngaha hepfo ngo maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asabye ibyo. Umva nkubwire muntu w'Imana, igihe cyose uzosaba ikintu kitakuraba wewe, ariko ugasaba ikintu kigirira inyungu abandi, iminsi yose uzokora ku mutima w'Imana. Kuko Imana mu bumana bwayo no mu rukundo rwayo yifuza ibintu bigirira ikimazi abantu bayo. Kenshi usanga twiherereza ko muze murabe n'amasengesho dusenga kenshi abaraba twebwe, abaraba bacu, ariko ntidushaka kwagura ngo dusohoke hanze ivy'Imana yifuza ngo tubisengere bibe nk'uko ishaka. Salomo amenya guhitamo ati umutima w'ubwenge ukuroraniriza abantu. Ese compa abaturongoye, barongozi bose dufise mu gihugu, mu mashengero, mu miryango, barongozi bose twogira uyo mutima wo kuvuga ngo Mana duha ubwenge bwo kuroranya ibintu kugira ngo abantu bagubwe neza. Duha umutima wo kuroranya kugira ngo badushize imbere bamererwe neza. Uyu mutima w'ubwenge Imana ishaka ko dusaba, kandi ibyo byose Imana irabitanga kuko n'inyungu z'Imana. Iyo abantu baguwe neza, Imana irashimwa. Haleluya. Akiyo abantu basuhuza umutima, haba kwiganyira, haba kurira, haba gusuhuza umutima. Ariko iyo abantu baguwe neza, icubahiro c'Imana kiraduka, kuko abantu baba banezerewe bafise amahoro bagashima Imana. Haleluya.
Salomo amenya gusenga neza, guhama nawe Imana ngo birayinezera. Rero niba ushaka guhabwa umugisha n'Imana, niwakora neza kubw'icubahiro cy'Imana, Imana izoguha n'ibyo utasabye. Haleluya. Imana izoguha n'ibyo utasabye. Salomo nta butunzi yari yasabye, eka nta cubahiro yari yasabye. Imana iravuga ati kubw'umutima, kubw'iki gikorwa ukoze, nanjye ngira ndakugabira, nanjye ngira ndakunezereza, ndaguhaye ubutunzi burutaba ubw'abakubanjirije n'abazobaho. Nta numwe azokwigarangana nawe, n'ubwenge n'icubahiro nta numwe azobinganya nawe, kubera wasabye neza. Kuko kubiguha n'inyungu yanje, kuko bizogirira ikimaze ubwoko bwanje. Hari ibintu Imana itompa kuko ibona nta kamaro no bimaze. Hari ibintu itogwa kuko ibona nta kamaro. Ariko Imana iyo ibonye umuntu ifise umutima nk'uwayo, iramurundamwe ibintu, iramurundamwe ibintu kugira ngo ashobore kubiha abandi. Haleluya. Imigani Salomo yaciye, murabona ingana uyu munsi turayigira ko twese. Imigani yaciye, indirimbo yaririmbye, ni byinshi Salomo yakoze uyu munsi bifitiye akamaro isi, kubera yamenye gusaba neza. Haleluya. Haleluya. Kubera yamenye kugira iki? Gusaba neza. Ngaha kandi ku murongo w'14, kandi ngo niwagendera mu nzira zanje. Hari ikindi mubwiye ngo wasabye kandi naguhaye, ariko hari ikindi kintu ngomba kukongera, ngo kandi niwagendera mu nzira zanje ukitondera amabwirizwa yanje n'ibyagezwe byanje, ngo nk'uko so Dawidi yabigenje, nzoguha no kuramba. Umuntu yitondera ibyagezwe by'Uhoraho akagendera mu mategeko y'Imana, n'ukuri araramba. Kuko ibintu Imana yanga byose nibitugirira ingaruka nk'abana b'Imana. Imana niyo bivuga ngo ntusambane, nuko azi ko ushobora gusambana ukandura indwara. Nuko azi ko ushobora gusambana ugasambanya abagore b'abandi bakwicirako. Nuko ivuga ngo munywe ku rugezo. Nuko azi ko uborewe ukanywa inzoga nyinshi zigutera indwara, cyangwa ukaboregwa ugata ubwenge ukagira ama-accident. Niyo bakubwira ati ntiwibe, nuko iyo uri kuriba ukenesha abantu, ukababaza n'imitima y'abantu, kandi abantu iyo bakuvuma, umugani w'ikuru windi uvuga ngo bakuvuma kenshi ugateba ugatota. Ati ukundisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'inkomezi zawe zose. Niwakunda Imana, Imana izohagarara nawe muri byose. Umva, kuramba birava ku ingene twahisemo, kuko hari igihe twigabaniriza iminsi yo kubaho bijanye n'ingene twifata. Ariko tugendeye mu vyagezwe by'Imana, uko Imana ibitegeka, tukubahiriza amategeko y'Imana, kuramba n'umugabane wacu, kuko niko Imana ibivuga. Abagororotsi bazohazwa kuramba. Haleluya. Haleluya. Abagororotsi bazogira iki? Bazohazwa kuramba. Birira ibyiza byo mu gihugu, kuko ari umugabane w'abana b'Imana. Rero umuntu w'Imana, ndagutera intege, n'ukuri tebana n'Imana, tebana nayo ntizokumara amazi, tebana nayo izoguha n'ibyo utayisabye, kuko irazi bigukwiriye, irazi ibyo kugirira ikimazi bikagirira ikimazi n'abagukikuje, kuko Imana ikunda we yaremye, kandi bayifuza guhagurutsa abantu bayikorera nk'uko yifuza. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana yanjye, mwami wanje, sindabirwa kugushimira, uri umwizigirwa, uragahezagirwa, ugira neza, kandi umugambi yawe ufitiye abo waremye n'imigambi myiza, si ibyago ariko ni iy'amahoro. None ndasenga nsebera mwami, abantu bose bazokumvira ijambo, bafata ingingo,
yo gutebana nawe, ko ntawe atebanye nawe ngo atahe imvumure. Utebanye nawe atahana ingabire nziza kandi mubereye. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.